Ubukene bw'igitoro na cane cane ico mu bwoko bwa mazutu ni kimwe mu ntandaro y'iduzwa ry'ibiciro vy'ibidandazwa bitari bike. Dufatiye ku makara akoreshwa n'abarundi nka bose mu gukinjika ibifungurwa, ubu asa n'ayabaye akayobera abahinga. Bamwe mu basanzwe bakora urudandazwa rwayo baganiriye na RPA bavuga ko kuva aho igitoro co mu bwoko bwa mazutu gitanguriye kubura batorohewe na gato, ibiheze bigatuma nabo baduza ibiciro. Umufuko w'amakara rero bita igice gitoya caba kigurwa 30, ubu kikaba kigeze ku 45. rero uwundi mufuko witwa w'ikamba zibiri ugeze ku 55. hakaba n'uwundi w'ikamba zitatu ugeze ku 62, 63. ivyo rero bikibonekeza kubera ko ibi bitoro bitaboneka kuri magendo, litiro usanga biguze 5,000, 5,500. Abo badandaza b'amakara babandanya bamenyesha ko bafise amakenga ko mu minsi iri imbere ibintu bishobora kunyuka bakabura n'ubagurira ayo makara, bafatiye ku kungene ibindi bifungurwa vyadugijwe ibiciro ku rugero runini cane. Ubuzima bwacu bugiye guhagarara nka twe twayadandaza ayo makara tuyamanukana. Ako bari bagerageje kugabanya abapolisi babashira ku maagise makeya, mugabo ibintu turabona ko vyatunaniye kubera amikoro y'abanyagihugu ntibasubira kuronka ingene bagura. Nk'ubu muravye amakara azimvye, ibiharage bigaca bizimba bikaja kuri 3,7 vya biharage bita Kirundo. Urya muceri usanzwe ukaba ugurwa 3,800, ikiro c'ibiharage kigeze ku 1,300. Urumva ko ari ibintu bidasanzwe, ni ukuri atakibaye twebwe turata turomoka. Abo banyagihugu basaba leta gukora ibishoboka vyose igitoro kikaboneka, kuko atagikozwe batabona uko bagiye kubaho mu gihe bari basanzwe bugarijwe n'ubukene butagira izina.